Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cyane mwebwe musanzwe muhora munezezwa kandi mukongera mugakurikirana kino kiganiro yaga muganga, aho dusanzwe tuganira n'abakunzi bacu ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Ndabaye ikaze rero jewe Janvier Mandirame nasanzwe ndabatunganiza kino kiganiro nkongera kibashikiriza. Uyu munsi muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi twagomba tuganire kuri ino jambo rivuga ngo ubwiza buca mu kanwa. Nibaza ko ari mu ntumbero mbona uvuga ngo mu mvugo y'umwibutsa bavuze ngo ubwiza buca mu kanwa. Mbega bavuze ngo ubwiza buca mu kanwa, umuntu akwiye kumva iki canke umuntu yumva iki? Wewe uri kurakurikirana kino kiganiro bavuze ngo ubwiza buca mu kanwa, wumvamwo iki? Ni rino jambo numva mengo twogira twoganira. Jewe bavuze ngo ubwiza buca mu kanwa, numvamwo ko baba bagombye kwerekana yuko ubwiza bw'umuntu canke amagara meza umuntu agira bizanana, bikomoka, bituruka, biva ku byo afungura. Numvamwo yuko baba bagombye kuvuga yuko gufungura neza kwawe kukuzanira kugira amagara meza, kukuzanira kugira akabiri keza. Numvamwo yuko baba bagombye kuvuga yuko umuntu afunguye nabi bimugirira ingaruka mbi, bimuhungabaniriza, novuga ngo amagara meza, bihungabanya amagara meza, bituma umuntu atagira amagara meza. Numvamwo yuko iyo umuntu afungura imfungurwa zibereye, ingaburo ibereye, ingaburo ikwiye, imfungurwa zirimo vyangombwa canke vyankenerwa umubiri ukeneye, uyu muntu kubera ko yafunguye ibikenewe byose, ibyo umubiri ukeneye, no kuvuga yuko bituma aba mwiza, bituma aba muzima, bituma aba muzima, bituma agira amagara meza. Aho naho nibuka yuko hari muri primaire twagiye twiga mu cigwa menyesha ntara imigwi y'imfungurwa, bakatwigisha ngo imfungurwa nsanganyangaburo, imfungurwa ndemamubiri, imfungurwa ntanganguvu, ibintu nyene nk'ivyo. Biriya bintu rero uravye kiriya gihe wamengo nta kamaro karekare bifise, ariko mu by'ukuri ziriya nyigisho zirahambaye. Muri kino gihe dukuze dushobora no kuba twarize amakaminuza, dushobora no kuba twarize amashuri yisumbuye ya segondere tukayarangiza, usanga abantu bijya bimengo byaciye inyuma y'amatwi, ariko mugabo nibyo bituma tugira amagara meza, nibyo bituma novuga ngo umubiri wacu ngene wigwanira, ugashobora kurwana n'imigera n'imicafu n'indwara zitandukanye, hanyuma umubiri wacu ugashobora kunesha. Ariko mugabo biriya iyo bihungabanye, iriya migwi y'imfungurwa iyo ihungabanye, utusanga ari kibazo. Ndizera neza ko muri kazoza, mu misi zoza, tuzofata umwanya tukarabira hamwe imigwi y'imfungurwa. Bavuze imfungurwa ntanganguvu, mbega baba bavuze imfungurwa izi umuntu akamenya ati ndizi izi mfungurwa zituma ndonka inguvu, zituma umubiri wanje uronka inguvu. Hanyuma kandi umuntu amenye ngo bavuze ngo imfungurwa nsanganyangaburo, umuntu amenye ngo umuntu afunguye izi mfungurwa nsanganyangaburo aba afunguye ibimwongerereza ibi n'ibi, amavitamine, ibyunyunyu, ibintu nyene nk'ivyo. Umuntu amenye ngo mfunguye imfungurwa ndemamubiri, naho nzoba ndiye umugwi w'imfungurwa urimo ibi n'ibi, byongereza bita n'amaproteine cyangwa ibi n'ibi mu mubiri. Ni ukuvuga umuntu amenye buri kimwe. Aho ndabivuze ndabivangavanze, si kuvuga ngo nabivanguye, ariko umuntu amenye ngo ndiye ibi, mba ndiye ibifasha kubaho gutya, kumererwa gutya, kwiyumva gutya. Rero navuze ngo turiko tuvuga rero kujya rivuga ngo ubwiza buca mu kanwa. Murabona yuko muri kino gihe hari indwara nyinshi zinaziriya umuntu agwara, ugasanga kumbure no kwivuza arivuza, hanyuma agakira, inyuma y'umwanya muto akaba asubiye kugwara. Mu by'ukuri ubushakashatsi
bw'aba nutritioniste abanonosoye ivy'imfungurwa cyangwa se ivy'ingaburo ibereye, ukurikiranye neza berekana yuko mu bitabo byabo berekana yuko vyose bihera novuga ngo ku meza, mw'isahani, muri vya bindi umuntu yihereza kugira amagara meza, kugwaragurika, kugira amagara make, kugoyagurika, kuba mahwera, kuba amagara make, ko ukurikiranye neza usanga ibyo umuntu yihereza bibifisemwo uruhara. Hanyuma kandi aho naho hari abaca babona umengo iyo uzanye neza kwerekana ko umuntu akwiye gufungura ibi na biriya, ugaca umengo wewe ibyo bintu uri kuramubwira uri kumutakariza umwanya, kubera yuko umengo abafungura neza n'abafungura ibizimbazimvye, n'abafungura inyama, n'abafungura kumbure inkoko, iki, amagi, imirete n'ibindi n'ibindi. Ariko mugabo ukurikiranye neza ugasanga wa wundi umuryango wiwe, umugore, umugabo n'abana, ugasanga muri ba bana bagwaye kwashi si kubera yuko se wabo cyangwa si kubera ko muri uwo muryango badafise imfungurwa zikwije vyangombwa, ahubwo ugasanga no kutamenya ukuntu babyifatamo, no kutamenya uko babifungura, no kutamenya uko babikoresha. Ugasanga iyo rero niyo ntamba mikomeye cyane. Urashobora gusanga umwana agwaye kwashi kandi mu muryango wabo mu matongo bafise amavoka, bafise ivyamwa, novuga ngo barafise amabungo, amapera, amatunda, mugabo ibyo byose kubera yuko batavyihereza ahubwo babigurisha babironderamo amafaranga, ugasanga barafise amagi, mugabo ayo magi nayo gushorwa, ugasanga imfungurwa zofashije umwana kugira amagara meza ntagware kwaje, ugasanga barazifise ariko mugabo barondera amahera, bazironderamwo amahera. Kubw'iyo mpamvu rero abo bantu ugasanga bafungura ibidakenewe, ibidakwiye, ibitabereye. Narigeze kubona mu bihe byarenganye kino gihugu caciyemwo vy'intambara n'ibindi, narigeze kubona imiryango irimwo abana bagwaye kwashi, ariko mugabo kandi barya ubugari, imyumbati, bakabukoza hafi imisi yose inyama canke novuga ngo indagara canke ya mikeke yumye, mugabo ugasanga hariho ibindi bintu batarya. Imbogaboga ugasanga mwene abo bana ntibaraba, ntibazerekwa ibibogaboga, umengo wowe uri kurarisha ibintu nyene nk'ivyo. Usanga rero kubw'iyo mpamvu uyu muntu aragwaye kwashi, mugabo ni kubera yuko afungura nabi, kandi byotuma afungura neza agizene abifise, mugabo ugasanga niwe atavyihereza. Ugasanga novuga ngo ni handi bavuga ngo utazi umuti awitumako. Ugasanga imfungurwa yari gutuma agira amagara meza, imfungurwa zari gutuma uyu muntu agira amagara meza, ugasanga ntazo afungura. Kubera iki? Novuga ngo abantu bicwa no kutamenya. Ugasanga rero kubwo kutamenya k'umuntu ibintu rero biragize birabaye nabi, birayangaye. None rero bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cyane mwebwe bakunzi ba Yaga Muganga, ubwiza buca mu kanwa, nihaba hariho inyigisho abantu bari bakwiye gukurikirana, nihaba hariho ibiganiro abantu bari bakwiye gutega amatwi gusumba gukurikirana ya mafilime ya ba Jackie Chan, ya ba Chick Norris, ya ba Ndeyande kumbure sinzi n'abandi ba Komando, ba Rambo, ngira ngo hariho n'abandi benshi kumbure ba sinzi ndiko nimvira amajambo menshi, amazina manana nagiye numva nkiri umwana, ba Jumonge, ibintu nyene nk'ibyo, canke za telenovela kumbura ugasanga amafilme romantique gusa yigisha uku kugikirori kwinezereza mugirane. Nihaba hari inyigisho y'abantu bari bakwiye gukurikirana cane gusumba gukurikirana ivyo, nizi nyigisho z'amagara meza, nizi nyigisho z'amagara y'abantu, nizi nyigisho zivuga ku bijanye n'ingene umuntu yokwifata, ivyo umuntu yokora, ivyo umuntu yokwirinda, ivyo umuntu yokwiyubara kugira ngo agire amagara meza. None rero mwebwe bashasha kuri Ntambwe Idahita TV, ndabatumire muri kino kiganiro kuri Ntambwe Idahita TV, utonde kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, kugira ngo bikunde uzoza urakurikirana zino nyigisho
zivuga ku magara meza, kuko hariho umunsi uzosanga wumvise ikintu wahora ufata ibisanzwe. Twacishije muri bino biganiro byarenganye, twacishije inyigisho zavuga ku bijyanye n'ingene umuntu akwiye kunywa amazi, akamaro ko kunywa amazi akamaro kayo mu mubiri. Nca mbona abantu bambwira ngo ibyo bibazo byose turabifise kandi ntitunywa amazi ku rugero rukwiye. Mu nyuma gace usanga kubwiye ngo aho ntanguriye kuyanwa naciye numva ntanguye nanje koroherwa, bya bibazo byaciye bigenda biragabanuka. None rero twagiye duvuga ibitari bike kandi n'ubu turashashishikara kubera mu by'ukuri ndavye uburyo tubikoramwo novuga ngo ni mu buryo novuga ngo ni mu buryo bubayabaye service minimum, bivanye no kw'imyanya itoroha n'ahantu tubikorera ugasanga ntiyoroshe, ariko mugabo turizera yuko bizotinda bikoroha bigakunda, umuntu akabikorera hano ataraha akabikora mu myanya novuga ngo avyipfurijemwo yose. None rero hariho byinshi twavuze, hariho n'ibindi tuzoshishikara kuvuga, wokwiyabonesha ntiwohomba, uzuraronka ibi biganiro ukabikurikirana. None rero jewe Jean Imana irambona nari ntamije kino kiganiro ni hano ahantu ngomba kigarukirize rero, ariko twumvise ngo ubwiza buca mu kanwa, byose bihera mu byo dufungura. Mu ntumbero yo kugira amagara meza turakwiye kwitaho kurondera no guharanira kumenya byinshi mu bijanye n'amagara meza, mu bijanye n'ingaburo ibereye, kugira ngo tumenye ibyo twirinda, tumenye ibyo dufungura n'urugero dukwiye kubifungura, kugira ngo bishishikare kudufasha kugira amagara meza. None rero akaryoshe ntigahora mwitama. Mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro ni hano hantu kigarukiye, mumenye yuko mukwiye guha agaciro kadasanzwe ibyo mufungura, kuko ubwiza buca mu kanwa. Amagara meza tugira arisunga ibyo dufungura, ibyo twihereza ni agahwane.